Abasoda bayisere Koroyere kugwenga mama we Koroyere kurasa rumwe Koroyere kugwenga mama we Koroyere abasoda bayisere Koroyere kurasa rumwe Koroyere kumasa gahunga Koroyere kumbare tuzomurasa Koroyere abasoda bayisere abasoda bayisere mukurasa rumwe Koroyere kumasa gahunga abasoda bayisere Subiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sagwe ikaze none mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ijyanye n'inoga mu gihugu c'u Burundi. Turagaruka ku makuru atandukanye yavurwa mu gisata c'umutekano, ayavurwa muri politike ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziragarukwa ko kumboga gurukana bumenyi. Muri kano kanya rero tukaba tugiye kugaruka ku makuru yihuta duhejeje kumenya. Niba utarafyonda kuri sabone wobanzuga fyonda ko kugira dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo n'amakuru tuba twatoreje n'umurwi w'abamenyesha makuru bakayaturungikira najwe nkatunganya nkagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Urano makuru tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano aho ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi ijyanye n'inonga mu gihugu c'u Burundi hariko harazunguruka ireresi yerekana abantu bambaye imyambaro ya gisirikare c'u Burundi bitwaje n'ibigwanisho harimwo n'ivya rutura. Bamwe rero mu banywanyi bacu bama batubaza ivyiyo reresi, hari abavuga yuko abo bantu boba arugwaruka rw'imbonera kure gwiyambitse imyambaro y'igisirikare. Ivyo byose turaza kubigaruka ko mwidonido muri ano makuru. Abo bantu rero nkuko duhejeje kumenya amakuru yihuta, hari abo twabashije kumenyamwo, hakaba hari abazwi cyane ndetse bari no mu mugwi w'imbonera kure. Abo bantu rero bakaba bagaragara bariko bavyina. Amakuru rero ariko aravurwa kavugwa yuko ngo zoba ari imbonera kure ziri muri Bujumbura Rirare zone Muyira agacimbiri Coga. Ivyo bikaba bije inyuma yaho hari amakuru yagiye aravurwa bivurwa yuko hari ugwaruka rw'imbonera kure rwafatiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo kugwaruka rukaba rwari rwajanye n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru y'umutekano mu karere ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi ni ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarundi bagera kuri 30 barahagaritswe kumvo zuko batagira ivyangombwa bikwiye mu gihugu cibanyi ca Kongo, intara ya Kivu y'Epfo, igisagara ca Uvira mu kiyaga ca Rutsizi. Ivyo turaza kubigaruka ko, ariko imbere yuko tubigaruka ko mwidonido reka tubanze turabe amakuru duhejeje kumenya kuri izo mbonera kure bamwe mubo bamenyekanye bari muri ino reresi. Umwe rero twabashije kumenya nkuko tugira tubashikirize imyidondoro yabo. Amakuru yemeza ko uyu muri buze kuraba ngaha, abamuzi rero bavuga ko yitwa Bukuru Batazira Bereke, nimbonera kure yo muri zone Muyinga komine Kanyosha aho bita Mubambara. Uwundi yamenyekanye nuyo bavuga ko yitwa Matiyasi, nimbonera kure rero ivuka muri zone Ruyaga komine Isare aho bita mu Gishinge. Asanzwe azwi nk'ubunyonga ipikipiki yukunguruza abantu mwereresi. Rero turiko turabereka nyene uyo akaba nawe yarabonetse afise inkoho ariko mwe n'abandi bivurwa yuko nabo boba ari imbonera kure. Abo rero ni bamwe mu bari muri iyo reresi duhejeje kumenya imyidondoro yabo, ariko tubandanije n'ijya nkuru nari mpejeje kukubwira yuko abarundi bagera kuri 30 bahagaritswe kumvo zuko batagira ivyangombwa bikwiye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intara ya Kivu y'Epfo, gisagara ca Uvira mu kiyaga ca Rusizi mu karere ka Sange, ikaritsiye ya Rutanga. Abo barundi bose bakaba barahagaritswe bari mu nzu zibiri zari ziketswe n'abanyagihugu bo mwako karere ko zirimwo inkozi z'ikibi. Abo barundi bagwiriyemwo ugwaruka baremeye ko bari baje gufasha umugwi Mayi Kijangara, umugwi ugwana wo mwako karere nkuko amakuru ava nkaho avyerekana. Amatohoza yimbitse
twashoboye gukora mbere nayemejwe n'amasoko yacu yo mw'iperereza ry'u Burundi aremeza ko umugwi Mai Mai Kijangara ukorana n'iperereza ry'u Burundi. Umugwi Mai Mai Kijangara n'iperereza ry'u Burundi boba bakorana gute? Nkuko amakuru dukura mw'iperereza bivuga, umugwi Mai Mai Kijangara hamwe n'imigwi y'abanyamurenge ya Gumino be na Twigwaneho bafise ibirindiro biri ahantu heza, bituma rero iperereza ry'u Burundi byo bikoresha kugira ngo batangire umugwi ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara ntiwinjire ku butaka bw'u Burundi. Nuko rero ngo batanguye gukorana iyo migwi itatu tuvuze hejuru, yaciye rero itangura kwakira imbonerakure n'abasirikare ibafasha gushinga ibirindiro vyo gutangira umugwi Red Tabara. Iperereza ry'u Burundi naryo rigaca ribasubiriza mu ndumane mu kuronsa iyo migwi itatu Mai Mai Kijangara, Gumino na Twigwaneho ibikoresho bitandukanye n'ubundi bufasha bakenera nk'uko amakuru adushikira abivuga. Twobamenyesha ko umukenyezi wa Koloneli Nyamusaraba atwara umugwi Gumino yamaze igihe kinini aba mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kamenge. Uyo nyene Koloneli Nyamusaraba akaba yarigeze gukomereka mu ngwano zabereye muri Kivu y'Epfo, akaba yaciye azanwa kugwarira i Bujumbura imbere yuko aja kubandaniriza kuvurirwa mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya. Iyi migwi uko ari itatu ikaba yagirizwa n'abanyagihugu bo mwako karere ko bahungabanya umutekano mwako karere mu gutega imiduga mu mabarabara bakayiturira bakica abayirimwo ndetse no kwiba abanyagihugu. Tukaba rero twobamenyesha ko uno mwaka mu gihugu ca Kongo hamaze gufatwa abarundi benshi batagira impapuro, bikekwa ko ari imbonerakure nkuko amasoko yacu yadushikirije ano makuru avyemanga. Kuko bama baza barabonana ya systeme rero bagaca bamwicarira bakamubwira bati nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nivyo wafashe ingingo yuko ujya muntu umubogoje nivyo, ariko wibuke kurya muntu hariho bamwe muri twebwe batangiye irya dossier. Wibuke kandi ko muri arya mahera yagiye arakaba naba nimba atayashikanye yose birashoboka, ariko harayo yazanye mu mugambwe. Wibuke ko hari permanence yaterereye, wibuke ko hari imiduga yashoboye kuboneka kugira ngo itware abagumya banga muri mitingi canke mu munsi mukuru. Iyo miduga kumbure dufatire nkajya kwa Maniratunga Albert ashobora kuba yaratanze imiduga ya Otrako ntiriwe. Ibi mvuga ndazi yuko leta n'umugambwe CNDD-FDD biheraniye Otrako amafaranga kuva ku butegetsi bw'umuhisi Nkurunziza. Uyu munsi ayo mafaranga Otrako yararushe irayaheba. No kuvuga rero aba rero bashobora guca bamwereka ati uyu Albert yaratanze imiduga kuri gusa iratwara abagumya abantu. Uyu wundi kumbure murabona bamwe ba Christian, murabona bamwe bahora batwara Regideso, ati uyu yaragize ajya mahera yarayahaye ko naka yarakoze ibi nibi. None ni wamukura kumukuye ntazohava aja kumena amabanga. Niyamena amabanga akavuga agashyira ku rutonde bose, ntuzosanga nawe kumbura urimo ko wahora utwara umuganda. Byiza rero musubize mu mabanga, naho utomusubiza hajya mushira handi, kuko hariya muri iyo systeme nimba batagusubije mu mabanga, ko kugusubiza mu mabanga ni giturire. Nico giturire baba baguhaye igipfukamunwa, bati reka turakugenye hano kugira ngo ntuzohave umena amabanga. Ngira muravyumva. Ariko kandi iyo batagusubije ngaho ngo baguhe ico gipfukamunwa barakwica. Batakwishe rero ucuhunga.
ni ukuvuga rero ko aheza gufata ingingo ziriya agaca yibuka ko ategerezwa kuja kunezereza n'abariya gusubira mu ruhongore rwiwe rwabo badesiteri kuko ubu nawe acajamwo muri conseil de sage y'abafata ingingo. Mugabo bari kumwe rero bafise ibintu byinshi bakoze baca babusura akamubwira ati tubwire nimba ufashe iyo ngingo kudutanze. Ukumubona aheza gufata ingingo umuntu akamucafuza emwe natwe abantu tugakoma amasha tuti yo nguyu mu president nguyu umuntu akunda abanyagihugu nguyu mu president yanka ko abantu banyuruza itunga ry'igihugu kandi rimwe rimwe kubera n'ibishobisho abavyumva uko atari byiza. Mugaba asubiye hahandi muri wa mugwi bagaca bamwereka nawe ahageze ko baramwereka nawe nyine ati nawe woshaka kukwagiriza yo kwagiriza. Ubwo igapare umaze iminsi wubaka igitega iwawe imuhiri wawe ubwo wo kwerekana amahera koko iyo wayakuye ubwo aya mahera uzuratanga hirya no hino ubwo niko yategerezwa gukora. Ubwo izo ndege wurira agasaki ujanye n'umugore wawe ubwo niko byanditse mu mategeko. Ubwo utegeza kuja mu mamisiyo yose inyuma y'igihugu. Ugasanga rero amaze kubona ibyo bintu byose acagira iki acatangura kujaganya. Iyo abantu umuntu ashaka guhindura si ibintu nukuvuga si ibintu aguyemwe akazi nukuvuga yo kwemera kuba incungu. Kuba umukuru w'igihugu wemera kuba incungu, wemera gufata ingingo zimwe ubona ko zigoye. Umukuru w'igihugu si uw'ibishobisho ntugumugenda imbere y'abantu gumuvuga mbere ni kimwe mu mpanuro nomuha nukuri nagerageze kugumya ururimi nagumya ururimi kuko uko avuga niko abantu bamuhinyura. Nimba ashobora gufata ikoko inguvu akagira inguvu ave muri ya modoka areke guhagarara mu modoka decapotable avuga amajambo gusa yasohoye umutwe ayivemwo. Iyo modoka nababwiye si umugambwe CNDD-FDD oya nako kagwi bita systeme nafata ko kagwi ahindura bakagize agashiremwo abantu bashobora kuvuga koko bimvuga kuri badafise ibyo biyagiriza. Mugabo harimwo abarimwo kubera amabanga barimwo mu gihugu nabahindura ayo mabanga yabakuremwo niya yabakuramwo azoheza yiyerekane kumbure ko ari umuntu mwiza cyangwa atari mwiza. Ariko rero kuyabakuramwo kubakura muri uwo mugwi bisaba inguvu zikomeye ziwe icyo no kwita mu gifaransa une force de caractère. Icyo kintu rero sindamuvuga nabi ariko ngira ngo abarundi bariko barabona ko ico kintu iwe haragahaze izo nguvu ntazombona nico kibazo novuga afise, nico kibazo abarundi dufise. Jewe rero nk'umunyepolitiki nta mpinduka niteze. President Evariste Ndayishimiye ndamuzi ndazi ahagarukiriza gufata ingingo yumva ko ishobora kumuhitana.